Kuri uwa mbere abajejwe intwaro, abajejwe indero hamwe n'abayobozi b'amashure bo muri komine Mutimbuzi bari bakoranye kugira ngo bige ikibazo c'abanyeshure bataciga kubera imyuzurira. Abanyeshure bo mu Gatumba, Kinyinya no mu micungararo yaho nabo nyene bari bahamagawe. Abahora biga kuri ETS Gatumba na wa Rubondo bahavuye babwirwa ko bazohora biga inyuma y'umutaga kuri lycée Gatumba. Tugiye tuzadutonda après-midi, ni kuvuga 13h05 no tuzadutonda ahanyene kuri lycée, ni kuvuga abiga kuri ETS na ETS naho nyene barihaye amashure bazora batonda ku mugoroba ahanyene kuri lycée Gatumba. Ntiturashobora kumenya ivyapfunditswe kubijanye n'abahora biga mu mashure mato mato, ariko mu itangazo ryiwe umuyobozi w'indero muri komine Mutimbuzi George Nzeyimana yasavye abavyeyi kurungika abana babo ku mashure yose atashikiriwe n'amazi, kuko ngo basanze abatonda ku ishure ari bake cane muri ivyo bibanza bitashikiriwe n'imyuzurira yatanguye mu kwezi kwa kane.